Yewe ni sawa? Sawa. Urakomeye. Wori umwana wa Philip. Mbe ibintu mwamaze kubisohora. Ibiki? Imizigo none so we ntavya bwakubwira. Oya. Ubunyene ahejeje kundungikira odi. Oje. Ngo nze kuzana ibeni. Dupakire ivyo mu nzu vyose mwimukire hehe aho mu kidumbugwe. Twimuke twimukira hehe? Nawe nturi umwana wa Philip none. Tora odi umbirize. Nari ibintu byavyo sobanura. Mugira mwimukire mu kidumbugwe mu VIP. Abibwira wowe kubwira tuga tuba nga muri. None singiyode ntubyumvise. Abwo genda ugira umukozi. Azora imizigo yose hanyuma nanje mpamagare wibene aza pakira. Je nta kibazo niba mwabivuye na papa je ngiye wamagara umukozi. Nyarutsa wewe. Aro. Umve munyarutsa ubunyene idirira totse. Nafatishije wangu. Nozi ko nahusha. Okay. Uraje yuko jeyo nteze yabari umudihidinda ufatisha ari numa ndayifatisha simpora musha we mugabo sa wowe ni we uri kuraza wese je ngo mvuze ngo dusohora ibi no ndiko ndamuhenda none singiyodiyo bandungikiwe nawe kurahenda umwana wanje ngo ndakubye kumbe uyu no mwana wawe uyu no mwana wanje none wowe ni kurahenda umwana wanje ngo jewe ngo mvuze ngo itelefone ngiyi nyereka audio jewe nyereka audio jera ku telefone ari audio jera kurungiye jewe oya basi ari audio jera kurungiye jewe mbabarira n'ukuri kw'Imana yo woni mfura n'ukuri kw'Imana mbabarira Jari audio nakurungiye jari audio nakurungiye jari audio nakurungiye jewe afurisha jari audio nakurungiye jewe mbabarira mutama n'ukuri nacangika nyina watara ko tuta kucyacanga ndikwa mu rugo rwanje jewe yo oya rindira telefone ndakwereka telefone nanje telefone cha telefone rindira telefone